Ndabaramukije abantu mwese muri ko muradukurikirana. Uyu ni wa mwanya ngiye kubereka uko bategura umuti mu buryo bworoshe cyane, muze gukurikirana murabe. Bamwe ndashikiriza ibiganiro ngo babikora gute, ngo vyatuyobeye. Ni ibintu bine gusa tugiye gukoresha, nta bintu byo kujana hajya na hehe. Ukuntu bakora umuti na cyane ugwanya ingaruka zo kwikinisha, ni kuvuga abantu bikinishije, abantu byamaze kugira ko ingaruka. Raba ukuntu ubikora, ubwoko bw'intete ukoresha, iminsi ubikoresha, ibibujijwe ivyo ari byo. Benshi barakora imiti mu nyuma ngo nta mahinduka tubona, kubera ko nimwumvirije neza video ukuntu ivuga, nimwumvirije uko itangura, nimwumvirije nuko kandi ihera, kugira ngo bamenye uko bashobora na cyane kwibungabunga igihe bari kubafata imiti nk'iyi, kugira ngo ntihagire ibindi bintu bashiramo bibloka. Donc uyu muti bamba ariko barafata n'umuti ugizwe n'ibimera, abantu bose barashobora kubikoresha. Ni kuvuga aha turaza kwerekana ibintu byose bikenewe kugira ngo bigende neza. Mwese mwananye mudukurikirana, bashasha na bamwe murabe ino link iri munsi canke iyi buto itukura ya sabone canke subscribe, kugira ngo muce mwabonesha ibintu mukurikirane ku munsi uko bigenda. Ntihagire umurundi canke umunyarwanda, nini ibintu bibabaje kumva ngo hari umurundi ngo adashukwa, ngo umurundi ngo ngarangiza n'ingoga. Kwimvira ati none uyu muntu aba mu Burundi, none uyu muntu aba mu Rwanda, none uyu muntu aba muri Afrika ifise ibikoresho byinshi cyane, ibintu byinshi cyane gose, ibimera ibiki bivura ico kibazo burundu, ku buryo wewe uzibagira yuko wanigeze no kuri ivyo bintu, ngurangiza vuba, ngo ntiwisubiriza, ngo warikinishije. Ivyo ni ibintu rero bisanzwe kandi bijye gutorera inyishu cyane nk'uyu muti wa mbere tugiye kubaha hano kuri Ikangure TV. Ko mwese rero mwahejeje kuyabonesha, abashasha nikazi kanyu je nababwira ngo myaboneshe, ejo kumva umuntu hakarazwihira ngo umugore vyagenze uzi kugwaye. Menya ahantu heza uyabonesha, binjire mu muryango wagutse, maze uze uramenya utuntu twishi ku munsi kugira mu minsi mikeya uze kwisanga ico kibazo cawe nawe caheze, umeze nk'abantu, donc umeze nk'abandi, hamwe n'umudamu wawe asigara kubaha, mbere akumva aragukunze cyane. Canke uri umudamu nawe ufise ibibazo by'amazi, umugabo akumva neza ko akwishimiye umwanya wose akubonye, mbere akumva yokumira. Umugore nawe akumva uri umugabo, mbere ugiye no gutembera akaguma yumva umengo uraruhuye n'abandi bademu canke abandi badamu, ugasanga yumva umengo agomba kuguhomba. Kubera iki? Kubera ko umukorera akazi neza. Raba rero mu buryo bworoheye ko rero babikora. Bambere bafata indimu bene iyi, urayibona abantu bagenda bakagura ibidimu byahishiye, ngo nabo ngo ni indimu bariko baragura, donc icamo kabiri murani bipandi ibi byose ubikoresha, byose ubikoreshereza ico kimwe. Ugaca uzana iyi onyo rouge, murayibona rouge, tegura murakurikirana neza muraba. Ibi ni ibintu byoroshe cyane umuntu wese ashobora kwigirira, ugasanga abantu bariko biruka batakaza uburyo bwabo. Barakibana iki gitunguru, bari kubagura ingingaburo, ugasanga nabo nyene boshobora kwitegurira ibintu kandi bizimbutse. Ibi ni ibintu bizimbutse gose ushobora kwitegurira umubiri wawe ukawubaka mu mwanya mwiza cyane, ukoresheje akakonyene ubona ndakwereza. Uca wewe ikintu ukora, urafutagura urazana na tungurusumu. Urabona tungurusumu rero bisaba ko uraba tungurusumu mbisi. Urazabona ubwoko bwa tungurusumu mbisi, urabona zigomba gusa n'igitunguru gisanzwe gitukura. Ni kuvuga haba harimo inguvu zidasanzwe gusumba zya tungurusumu ziba zimaze gukamuka z'amazi. Iyi rero ibikiri mbisi, murayibona mbisi. Iyo ari igitunguru gisanzwe ari kibisi, ni kuvuga kitaruma, kitaramera nabi, ukoresha gusa intete zitatu zonyene. Urazivutagura zitatu zonyene, abari intete zahagije kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ugasanga abantu bariko
uriruka barahangayitse. Gipfuma iyo vyanse uko ufata umuti apana ingaburo, ugafata umuti uteguwe neza, nk'irya dusanzwe tubaha mugabo iyo ukeneye ko ikibazo gihera n'ingoga, aho ntushobora guca uturondera mugabo ari ibintu ushaka ko bigenda pore pore, urashobora kuvyikorera wewe nyene ukoresheje ivyamwa ibiki nk'igitunguru naco ugaca ugisaturamo. Zo muraraba neza ko ndiko ndabigira. Si ibintu bigoye n'utuntu gusa usanga barababwira imiti myinshi ahantu hehe na hehe, ugasanga barigeze kubona ibintu bene ibi. Ara iyi ni onyo rouge nakataguye, iyi ni tungurusumu intete zitatu, iyi ni onyo orange mwayibonye. Arongeye kubivanga byose mvange, murayibona. Ico fata ya ndimu imwe, ibi rero ngize ntibirida kujamwo ibintu byinshi. Ubu rero tugiye kureba uko uno muti bawufata. Ni kuvuga umaze kuvyegeranya neza uko mpejeje kubibereka, ni kuvuga usanzwe hoho udafise ikibazo kirekire cyane mugabo ukaba nta muntu w'umudamu ufise, ni kuvuga vyo kugora kwimenyereza uno muti kuko uwo tumusara. Rero mu nyuma mugabo usanzwe ufise ikibazo bene ico bawunywa mu ubu buryo canke bawufata mu buryo bukurikira. Ubwa mbere uno muti iyo uriko urawukoresha hari ibintu vyica uno muti na cyane cyane biba bidakenewe ko ufata, harimo nk'inzoga, itabi n'amata. Inzoga, itabi, amata cubanza ukabihagarika. Ibindi vyose urashobora kubikora, haba kurangura amabanga yabubatse canke kugirente, vyose urashobora kubikora. Rero mu kuwufata uyu biba vyiza cyane igihe cyose mu gitondo ukivyuka nta bindi bintu urafungura, ibi vy'amacayi n'ibiki, biba vyiza ko uca uherako. Ugize amahirwe ukaba naho ufise nk'iteremusi irimo amazi ashushe, woca utangurira ku mazi ashushe nk'igikombe kimwe, ugaca wikawusha ukarindira iminota 30. Iminota 30 iheze ugaca ufata ibinyene ugaca ubitegura, hanyuma ugaca uvyihereza. Aho rero ni kuvuga ikibazo ngo cyo kurangiza vuba, bamusanga zigwisha bariko barakora, bamusanga hahera iminsi myinshi badasubiye gushaka, baca babigenza uko nyene mu minsi mikeya ikibazo kikaba kirarangiye. Ndabashimiye rero mwese kuba mwadukurikiranye. Shimira kandi nabo bose hirya no hino baguma gusangiza bino biganiro, abandi bakabisangiza imiryango myinshi, abandi bakabirungika mu magroupe de WhatsApp menshi, kugira ngo tugende dufasha imiryango myinshi, abagabo benshi kandi n'abadamu benshi kubaho neza batarinze gusesagura ngo bakoreshe uburyo bwinshi cyane. Wokenera rero ubufasha bwimbitse canke ijya miti biteguwe neza ikora akazi mu mwanya muto, niwe ashobora kuturondera kwizo nimero. Abandi mugire ibihe byiza, bye bye.